Yeah. Undi munsi iyindi mihezagiro ikiganiro ni 3 points episode ya 4. Karibu mu kiganiro. Ikiganiro cyacu cuno munsi tuza kuvuga tujye kuri basket mugabo no munsi ni sije imeze ukuntu nyene murabizi utu anecdote utuntu n'utundi udukorosi uno munsi shaka kuvanga sije ziri masije ya mbere andyohera basket na hip hop. Uno munsi shaka tuvuge kuba basketeur bigeze navuga nti kuba tante no kugira carrière ya hip hop n'abandi juste babipimye rimwe n'abandi umunsi umwe tubi propose aga freestyle comme ça bumvise beat ya Kanye West na Jay-Z yoshe bagaca ya birekura gusa gatoyi. Ego karibu mu kiganiro uno munsi tuza kuvuga kuba basketeur bipimye umunsi umwe kuri hip hop. Bari bamwe bagize carrière ziri serieux, ama featuring ya vrai, ama clip n'ama album bamwe. Yeah, 3 points Big Zoe tinga kuganyu karibu mu kiganiro. Uwambere nshaka ko duherako nizere ko mutaza gutora igituma ndamuhereyeko. Nshaka ko duhera kuri Tony Parker aka TP. No mu Faransa yamenyekanye cyane muri San Antonio Spurs ari umumeneur. Numva umenga nombwira akantu kubera iki vraiment wagize album ya hip hop ukacugira indirimbo aho Fabulous ari wagira intro na Buba abo bakaca baguhuka rap. Uri umumeneur mwiza, uri umustar wakundana na Eva Longoria, byari ibintu by'amateka cyane. Hip hop ari kuyihoza parda abantu mukunda Tony Parker indirimbo ziwe ntiziryoshye. Ubiriza gato. Tony P, what's up? Tout doux je m'installe, le rappeur dans les chars, ça va faire mal. Engagé, j'ai la vibe, le pur style. Uwa kabiri sinza kumutebako ni Kevin Durant aka KD. Nta birebire yagize mugabo umunsi umwe izi cyari cyabaye muri studio isi umupira wa rugby mu maboko wa rugby wa football amerika hama instrumental ya Kanye na Jay-Z. You gotta have it, you better have it, you gotta have it, better have it. Sivigene yitwa KD achari propose freestyle. Ego kubatamuzi KD action ziwe nizo mu kibuga nuwo hama kuri freestyle nuwo. Undi nshaka kuvuga ko ni Kobe Bryant aka The Black Mamba. Nawe nyene yarakoze indirimbo. Embere ko tuvuga indirimbo yiwe hari akantu kiwe kambere mu mateka yiwe menshi afise kantese. Hariho match imwe igeze gutsinda amanota 81 muri match imwe. Nizera ko umunsi umwe tuzayivugako. Mu bakinyi bose muri histoire ya basket no mukinyi umwe wenyine ari imbere yiwe Will Chamberlain amaze gutsinda amanota 100 na handi Kobe Bryant no mukurikira yatsinze amanota 81 muri match imwe. Mugabo no musi sivyo tuvuga, no musi tuvuga hip hop. Yari propose umunsi umwe arakora indirimbo ya hip hop yitwa Kobe nyene yivuga mu kibuga ngena tesa nibiki. Avuze kuri Kobe akavuga no kuri basket byo byoroshye kuronka ivyo avuga. Tumwumvirize gato. But I refuse to weep. Yet when I sleep, I feel tears trickling down my cheek. Stay strong, pride telling me move on. My heart's fighting me. Undi shaka kuvuga ni Chris Webber aka C Web. Wewe
fise projet yo gukora album yose mugabo indirimbo ashoboye gusohoka ni imwe iyo ari kumwe na Corrupt ari kumwe na Corrupt niyo nyene yashoboye gusohoka Gangsta niko yitwa katwirabe gatoya. Seems so simple, like there was nothing to it. Gee, you know it's hard being me, being an executive and still deep. Yeah, hama kubatamuzi Corrupt umuntu wanje muri West Coast indirimbo yo yamenyekanye cyane ni It's Over now it's now. It's my turn now, it's over. The game's shut down. Sorry, it's over. niyo yamenyekanye cyane. Iverson murabizi ndamukunda naho ntaramubwira ko ikiganiro nawe nyene yerageze kwigerageza kuri hip hop. Urabizi wewe look ya hip hop yarasanzwe ayifise yego hari n'abantu bambire bazanye kitiri ya hip hop muri basket muri NBA avant ko Iverson aza abantu baza kuri match bambaye costume yari tegeko. Iverson aje yari rya mbere umuntu aje yambaye style to baggy iki tattoo ibisuko na style nyine barabambara mu cité ama streetwear akari baza bambaye no kuri match baragerageje kubigwanya men aparama Allen Iverson aka The Answer aparama influence yari nini cyane yatebira fata bona musije tuza kuvuga reka twumvirize indirimbo yiwe. For the year 2G, the rap game changed for one name. Jules aim to slain anything on this plane. Remains are found when the best kept secret get heated. You went platinum with a ghostwriter. Ukurikira ni Big Shaq, Shaquille O'Neal wewe yarabishize mu seriye cyane kubera arafise featuring na Nate Dogg. Kwa tamuzi Nate Dogg no. Arafise featuring na B.I.G. Biggie Smalls. Biggie Smalls ni wa baby murazo ndakavuga if you don't know now you know. Chuck murabizi no mutateye akaze ibiki hamara ushize mu seriye akoze ama clip yarakoze album narigeze kubona ko aragira free ariko araregistra muri studio banonsa ngo ni album ye ya kabiri mugabo ya mbere yarayikoze egoze kera 93 yayikoze kera gira featuring na B.I.G. yayikoze kera kwanza sha igihe B.I.G. bamurasa ijya program B.I.G. yagiyemwo bari sanse ko bari kumwe na Shaq sinzi ikintu cyabaye Shaq ntiyajayo imana yarakoze kuturimbira Shaq nitwari guhomba mu bigi wa Los Angeles no mu bigi wa New York ngo bapfire rimwe byari ko bibabaje cyane naho na B.I.G. tutashaka agenda RIP Christopher Wallace Big Shaq kuri hip hop n'uyu. Can't stop it, block it, when I drop it. Anytime I go rhyme for rhyme on a topic. They ain't even fit to step wanyuma ngira mpereze ko ni Damian Lillard aka Dame Dollar. Wewe niyadukora n'abarapere benshi bari muri game nk'abarapere mugabo gira hap neza kubasumba yego umviriza nk'ino ndirimbo yiwe. Baby, I'm a psychic. Fresh about the pen, the way that I'ma strike it. Fuck her like I love her, but let her suck a wife. You know I got some chump change on me, I'm eating. Dream girl slapping on me, she teething. Wow, Damian Lillard ari show kuri hip hop. Hari freestyle y'umwe ntese yagiye kwa Sway in the morning. Yeah, umviriza freestyle yiwe. Yeah, bro, we started from the bottom. Childhood friends dropping like leaves in this autumn. Don't believe time is money. Money is time. When you focus, man, you look up and your money is fine. Yarigeze no kulansa challenge ya hip hop nyene kuri internet. Bon, sinimwe ngene yitwa. Kuri basket, sanga ntavuze agapassage kiyo ko muri terrain. Muri playoff ya l'année passée, Portland Trail Blazers ni yatahishije OKC. Damian Lillard wahejeje na 3 points y'ubugesera kuri Russell Westbrook agaca musezera. Yeah, bereje kuri ako kantu kuri ako anecdote ka Damian Lillard aka Dame Dollar umukinnyi wa Portland Trail Blazers niho yagumye kwanza no mwaka ni hazobaye ego asigaye iminsi mikeya NBA igatangura. Get ready. Kiganiro ni 3 points Big Zone ngaha ku bwanyu undi munsi yindi mihezagiro.
ukomeze kwitega ibyiza. Thank you. So murabizi bikurikira video nimba yakuryoheye like, nimba itakuryoheye urafise uburenganzira muri commentaire kuvuga iki itakuryoheye, mugabo nimba basikiye nakuryoheye nimba je nakuryoheye like, share, comment and don't forget to subscribe. Love you.